umugore atashobora kuza babikora bazumva navyo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Kaze muri kino kiganiro Caburakeye. Muga ico bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene kwiye gusenga. Vyugushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri no munsi mushasha Imana ikorera. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro Caburakeye. Mwese Imana ibahezagire, Imana ibampera umugisha. Tugomba turabe ijambo kwambaza. Mbega umuntu yambaza ryari? Umuntu yambaza iyo mu gihe ari mu ngorane. Umuntu yambaza iyo ari mu bibazo, abakeneye ubufasha, abakeneye gitabara, abakeneye umuntu ashobora kumutabara. Bitagenze uko urumva agira ibibazo kuko aba ari mu kaga. Ari mu kaga rero atabaza. Iyo umuntu rero ahoze ntatabaza, agira ibibazo, ashobora kugwa muri ako kaga, asanga none hagize ibibazo adashobora kwitura. Reka dusome mu gitabo ca Baroma igice cyandikiwe Baroma igice c'10 ku murongo wa 13 tugeze ku 15. Avuga gute? Avuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. None bazokwambaza bate uwo batizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawababwiye ivyiwe? Kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe? Kuko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ari vyiza. Imana nishimwe cyane. Ngaya majambo rero tugomba turabe n'amajambo atubwira kwambaza. Namaze kubabwira yuko umuntu yambaza ageze mu kaga, ageze muri karinga na migoma, ego abari mu bibazo. Ariko kandi nagomba nakubwire ko iyo umuntu abonye ko ari mu kaga arambaza nyene agatabaza. Udatabaje ushobora kukagwamo. Hari n'igihe usanga hari umuntu yari kugutabara mugabo kubera udatabaje ugasanga rero wagize ikibazo. Kuko ngo umuntu azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Uno munsi turi mu bihe umuntu ashobora kwambaza iryo zina ry'Uhoraho agakizwa. Ego iyo umuntu yambaza iryo zina ry'Uhoraho ari mu bibazo, ari mu ngorane canke ari mu mahigwe, navyo nyene ayo mahigwe yose uburimwo, nagomba nakubwire nta mahigwe atarimwo Imana. Ivyo ukora byose yari vy'ubusa. Yari vy'ubusa kabisa. Mugabo harimwo Imana, nagomba nakubwire ko aya mahigwe yawe aba ari amahoro. Imana ishimwe cyane, aba ari amahoro kabisa. Ego hama ngo bazokwambaza bate uwo batarizera? Bazokwambaza bate uwo batarizera? Ico ni igikorwa cawe nanje guhaguruka tugende tubwire bari abantu, hanyuma bamenye yuko ari umuntu abakwiye kwambaza, bamenye ko ari umuntu abarondera, bamenye ko ari waje kubarondera. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Nico cyari cyamuzanye. Ngo abafarisayo babonye ko yinjiye kwa Zakayo, hanyuma baravuga ati wa muntu si umuntu, yabara umuntu yiyubashe, yari umuntu azi byose, yari kwinjira mu ntuze muri iyo nzu y'abanyabyaha. Mugabo Yesu ngo arabimenye ingene bidoga aca arabwira ngo mbega umuntu erega atabanuzeye abagwaye, umuvuzi arondera abagwaye, ntiyaje kurondera abakomeye. Nico gituma yavuze ngo kuko umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Nico cyamuzanye. Aravuga ati rero bazokwambaza bate uwo batarizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Nitwe bwo kugenda kubabwira kugira ngo bumve, babone ko bari mu kaga. Erega umuntu akenshi na kenshi abantu babona kumenga bari muri iyi si, bariko bararyoherwa, bariko bararya ubuzima. Ariko nagomba nakubwire ubuzima barya nayubusa. Muri ibyo yavuze ngo bizohinyuka
naho binyegeza kumbura useruri ngorane zawe bizohinyuka naho binyegeza kumbura useruri ngorane zawe. Urumva rero wowe urashobora kubona kumenga urahiriwe mugabo uri umugogo, urashobora kubona kumenga urahiriwe mugabo uraruraganya wiriguraganya. Hari n'abagenda mu miduga mugabo amadeni ari hafi yo kubamara, bafise amadeni, bafise amazu mugabo bafise amadeni mugabo nta wundi nagomba nakubwire umuntu ashobora kukuruhura, umuntu ashobora kumva ko yo kuruhura nta wundi atari Yesu Kristo. Niwe ashobora kuruhura kandi ngo bazokumva bate atawe basiguriye ivyiwe, bazosigurirwa bate batatumwe. Ngo handitswe ngo wewe kuntu ibirenge bizanye ubutumwa bwiza ari byiza. Umuntu yazanye ubutumwa bwiza, ibirenge bibuzanye ni byiza. Imana nishimwe cyane. Ewe muntu nagomba nakubwira, je ndiko nakubwira ubutumwa bwiza, ndakuzaniye ubutumwa bwiza, bumvirize. Ibirenge bibuzanye by'iwanje ni byiza. Ego kandi n'ubundi muntu ahora kuzaniye ubutumwa bwiza agusanga muhira cyo kubwira ubutumwa bwiza, ibirenge vyiwe ni vyiza, bizana ubutumwa bwiza. Imana nishimwe cyane. Reka kumugaya, reka kumutuka, kuko nagomba nakubwire uko mutuka hirya yejo bizogukomerana, hirya yejo bizokugora. None utaenda wapi? Bizobwira gute? Utaenda fasi. Nagomba nakubwire rero hazogira higindi bizogukomerana. Nico gituma rero ubu ni igihe cyiza cyo kwambaza, ukambaza ugatakamba ati ntabara. Hama muri uko gutabara ugatarika amaboko ati oreme jewe singomba kwigwanirira, ndatsinzwe. Hamaze gutsindwa, hama Yesu nawe aragutabara. Wibuke abantu benshi ari abantu bagize Barutimayo yari impumyi, yumva Yesu ariko araciye ariko iwabo mu gisagara cy'iwabo, yumva abantu bariko baravuga ngo bavuze induru, avuga ati mbega uwo ninde? Baramubwira ati ni Yesu w'i Nazareti. Aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi, atangura gutabaza, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu batangura kumutwenga bavuga ati uwo ni biki? Nahore baramuzibiza. Mugabo ngo arushiriza gutakamba. Muri uwo gutakamba Yesu ngo arahagarara, baravuga ngo nimumuzane. Baca baramuzana, amubaza ngo ugomba ko mukorera iki? Nawe aravuga ati ndagomba guhumuka amaso mwami wanje. Yesu aravuga ngo ndakunze humuka. Aca arahumuka amukurikira anezerewe. Yamukurikiye anezerewe. Zakayo asigaye abona abantu, asigaye abona ibiti. Ntiyaragihabwa amabuye, abana bamuha amabuye, inkozi z'ikibi zimuha ibiti, muzimuhaye ibijumu, zimuhaye ibiki. Mugahe cyo bikora cyose kubera iki? Kubera ko yari asigaye abona. Nawe nagomba nakubwire ntuwave utwenga Zakayo ko yari impumyi, nawe woba warahumye mu mutima. Uno munsi urakeneye guhumuka, nta wundi yo guhumura atari Yesu Kristo. Niwe ashobora guhumura. Uno munsi umukuru mwemereye araguhumura, nawe ugahumuka ugacika umuntu abona. Ego nawe hari igihe wiyumvira ati jewe sindi impumyi, jewe ndabona. Nk'uko bari abafarisayo bavuga ati twe none ko tubona, twe tubaye impumyi, utwita impumyi. Nawe nagomba nakubwira uri impumyi yo mu mutima. Ni Yesu ashobora kuguhumura, Yesu ashobora kuguhumura. Kandi aguhumura ucuhumuka kwe, ucubona ivyo wononye, ucubona ivyo wavuruze, ucubona ivyo wagize. Basaba Imana imbabazi ati Imana mbabarira, ngirira imbabazi. Kafuka ati ngirira imbabazi. Ama Yesu nawe n'umunyambabazi nyinshi araguharira. Imana nishimwe cyane. Ngaya majambo rero n'amajambo akomeye cyane nawe ushobora kumva ukavuga ati nukuri na jewe ndakwiye kwambaza. Uri mu bibazo, hari ibibazo urimo, wabuze ubutabazi. Hari abariko baratabaza abantu, hari abantu bariko baratabaza bati kuri telefone, abantu bariko bahiga abantu. Nagomba nakubwira abantu ntacyo bazokumarira. Hari abariko bagenda ku bapfumu, nagomba nakubwira abapfumu ntacyo bazokumarira. Ariko nagomba nakubwire bibwire Yesu. Muri ibi byavuze ngo iyo urushe, iyo uremerewe, bibwire Yesu. Ngo niwo mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe, bibwire Yesu. Ubibwire Yesu nyene. Imana nishimwe cyane. Yesu niwe ushobora kubibwira. Nagomba nakubwire ubibwiye umugabo yitwa Yesu ntananigwa. Uyu mugabo yitwa Yesu araguhindurira ibintu, araguhindurira ubuzima, araguhindurira ikizina wahora witwa, ukitwa izina rishashe. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo azotubwira amazina yacu, azotubwira amazina yacu.
nitwashika imbere yiwe. Ico gituma rero nagomba kugira inama ndakubwira uno munsi umuhitemo umwambazi, ni wa mwambazi nawe arakwitaba. Ijambo ry'Imana riya munuze mu byahishuro Yohana igice ca 3 ku murongo wa 20 havuga ngo mpamagara ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura ndinjiriwe dusanga ingira. Wewe niwumva ijwi rya Yesu Kristo nawe aragira. Kandi hariya munuzeye muri Yeremiya igice ca 33 ku murongo wa 3 bavuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, mwereke ivyikinze by'utari bwabona. Urumva rero ni watabaza uhamagara uwo Yesu nawe arakwitaba akwereka ivyikinze by'utari bwabona. Ngaya majambo rero nagomba ndakubwire nawe uhagarare neza, hagarara neza ko Yesu ari hafi yo kugaruka. Niyagaruka abamwambaje bose, abameye kumwitaba bose azosoma amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Mugabo abandi n'abazobihakana azovuga ati sinigeze mbamenya, azoba ari umubabaro. Ngomba kugira inama uno munsi muhitemo Yesu akubera umwami n'umukiza wawe. Mwese mwari kumurumva kino kiganiro Caburakeye. Imana ibahezagire. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, yezagera no majambo yamugisha. Umuntu wese yumvise rino jambo ari mu kaga k'urupfu atakamba gutakambire wewe, hanyuma umukure muri ico kinogo, umukure muri urwo rupfu, umushitse mu bugingo. Urakoze, ugirire neza bose, ugirire neza ababoshwe, ababohewe ubusa, ababohewe ivyo bakoze. Mana ubigisha, Mana yacu gira neza, ugirire neza abagwayi bakiriza ubuntu. Niwo muganga w'ukuri, nta wundi dufise atari wowe. Ubakize mu izina rya Yesu Kristo, bagirirwe neza nawe. Urakoze ko byose ubyumvise, turagushimiye ko byose umaze kubikora. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.